Reka nabaramutse nongere ndabifuriza ibihe byitsa nongere ndabaramutse kandi nkuko bisanzwe agena na geno nderi selector man wa One Bombo Clarifigard the one and only iyi ni Musiri Champion TV on the lead nitwa Bashiriyano Indundi nkuko bisanzwe iri ni ijwi ry'abagendana ubumuga iri ni ijwi ry'abantu bari mu buzima bumeze nabi iri ni ijwi ry'abantu ubona mugahurira ahantu ukavuga ati uyu muntu arakeneye ijwi rishika kure uramunsi bimeze gute nkuko muriko murabibona ndi kumwe n'aba mama babiri aba mama bacu baba mu gisagara ca Bujumbura mugabo ugerageje kuraba ahantu baba ni mu ego nivyo reka tuvuge ko ari mu gisagara ca Bujumbura ariko mu gisagara ca Bujumbura uravye umuntu ahabaye uravye umuntu aharara mpora naberetse abantu ubundi ku munsi uri hejuru nagize guca numva mu gatondo ka kare umuntu aramamagaye kuri telefone ningwa hano mbandagiye nshitse sanga ahantu babaye abantu n'ibintu bitoroshe na gato ngira nyage nabo rero inyuma yo kuyaga nabo hama mbaze ndabibutse yuko abantu muri hirya no hino ku isi nipfuza ko mufasha nipfuza ko mugira ico mukora wewe wumva umutima ukumereye neza fasha aba bantu murabona yuko ubuzima butabamereye neza nuko karibu cyane mama uratwidondora tubwira izina hama duce tubandanye Ego murakoze babita bande nitwa Manirakiza Anosiate Manirakiza Anosiate sabwe eko uyu nawe yitwa nde Ndayisengarine egera kamikro Ndayisengarine mwese murabana muri inshuti muragendana murasabana byose ni sawa Ego turabana Ego ngomba mbanze nibarize uyu Aline ni Aline Ego yitwa Jenny Anosiate Manirakiza ngomba mbanze nibarize Anosiate aha hantu naho muba naho murara bimeze gute muvyeyi ahantu naho tuba naho turara twari twabuze tuja niyo tuva hamacaza umuntu w'umumama w'umuvyeyi ngaha acara dutaratwarara mu myumbati aca tubwira ati ngo ndabereka muzoza bamarake ndabahindaro hama n'Imana yakora igitangaza amakaranga ho muba muzoheze mu kimugenda none kugeza ubundi turaronka naho tuja turyama hanyene naho turyama urabona ngene yakana ko ndiko karido tufukisha ngaha ku muryango nukuri turamerewe nabi nukuri ahubwo nukuraba nyene gusenga Imana mu gihe turabiciye dukorera nandi hoho nukuri turamerewe nabi cyane ariko ugerageje kuraba ahantu murara umenga nahantu cari nk'igikoni cy'umuntu sivyo ego mbega aha hantu kumenga ni hatoye murahakwigwa mwese muri babiri n'abana turahakwigwa turemera tukitunatuna tugatuna tukavyoka amaguru byanka yuko tuvana aho turi kura turyama twitunatunye n'abana yego imvura iguye mbe bihora bigenda gute imvura iguye tusha dufata ona rushashe ruri hejuru niko cyo dufukisha kubera hari amavano ari ndani maka nyene maka kararo turaramwe yego cyo dufatikisha twacha dushira hejuru turegera kamikro Tusha dufata urushashe twacha dushira hejuru hama rero imvura iguye ya mama nasubira kukorekera indani tujya mu konyene yego mpore bebe mwana ariko mfise ikibazo waribarutse wibarukiye ngaha canke se waze waribarutse emwe aha nyene neho nibarukiye neho nibarukiye burya byarabaye bashe byarangoye uwo muvyeyi nyine yaduhaye ahantu nyine twatsindaro niwe yaciye amba hafi aramerekeza ranjana kwa muganga camererwa nabi bacabangira na cesarienne emwe mugo Imana yarakoze yaratabaye ubona aratoye imitende yego mbega ubona ho vyoroha kugira ngo muronke ingene mufungura yo ahareka wa muvyeyi twara tubitse umukanda ntiworaba turiyimvira ico urashobora kuvyukuhimvira waraye witunyemera urabona ngene yameze washobora kuvyukuhimvira tunega mano no munsi bigenda gute ukagenda ku kiyede giye gusaba ikiyede cyo baca banyirukana ngo ya ona kiyede twoguha ngo nuwo mwana ngo angana nkuko oya ngo we ngo nugukomera nturakomera aca naho uko nyene nkiri guko hararuko byo byose nukuri dusaba Imana yuko yo dufasha tukaraba Imana ikadufasha karaba nyene yoshobora kubigenza yego mbega none nk'ubu uyu mwene ngaha kuko ndabona hariho inzu nkuru
byabaye kubura ahantu yobashira mu canke ni ngaho indani ni saro yonyine aho onyene saro yonyene nawe naba muri saro nawe nyene wenyene honyene aba muri saro umva yabonye iyo saro nawe kali ntoyi na turabona acavuga ati murawe ni saro kali ntoyi tereka ndabahe aho mube muraryama ati mani yakora igitangaza amakara nka aho muja mu nzu yagutse ati muzoheza amagene magabo mube muraronka aho muba murakitsa umusaya na cane cane reka mvugane n'uyu mugenzi wawe uyu nawe mu mpera ka micro wari wavuze ngo witonde Nitwa Ndayisenga Aline ubona ubu buzima bukoroheye Aline bwo kuba mu bintu bimeze nk'uko mbega ingaruka ubona z'ibi bintu ni ingaruka bwo kuki jewe ubuzima ntibunyoroheye kubera aduhura n'imbeho nyinshi imibu ni myinshi ituma idutera n'ingwara nyinshi hama kandi urabona ntacyo dufise twikorako namara yo kwivuza na tuzoronka n'ibyo dufungura urabona ko binatugora mera nk'uwegereza akamikro kiratse aho ni sawa urafise abana nawe je ndafise abana bangahe sana batatu none abo bana birabakundira ingene dufate nk'ubu ngaho izuba ryatse ari ryinshi imvura ikagwa birabakundira ingene mushobora gukwira ahantu mwese jewe abo bana nabonye yuko menga ntivyokunda yuko tubana ngaha naciye ngenda ku mama umwe ndabasabiraho indaro Imana rero imfashije nkaronka ku karasiyo camenya ukuntu ndakagabura kugira ngo nabo abana nabo baronke ibyo bafungura nanje turonke ibyo tufungura ubu munsi umuntu ariko arakuraba ubona ibintu bikuru yo gufasha ari biki ibintu nka bitatu bikuru yo gufasha bigatuma wumva kabisa ku buzima bwawe bumeze neza urusa amahoro mu mutima jewe ikintu nsaba nuko noronka aho njyama hanyuma nkaronka agatahe nkatembereza kugira ngo ndonke intuzenyi akazu nanye mbamwo kugira ngo ibibondo byanje bigaruke tubane mu nzu mbega nk'ubu ubona uwo koresha mutaho ariko uravuze ati je noronka akatahe ko gutembereza vyogenda neza woronka nk'agatahe kangana gute kugira ngo bigukundire ingene shobora kwiyungunganya uronka huba wiyekipe neza hamugaburire n'umuryango abona ibintu by'ubu urabona yuko byabaye ndase bizimvye bisanzwe ukaraba ibidandaza by'ubu biranazimvye asenge samire ashaka kugira kugufasha ukaronka agatahe kameze neza na cane cane mbwa nta kibanza kirimo oya urikorera igiseke hamukazunguruka nimba Imana igufashije ukaronka iyo nyungu tawemera ukarya makenye mbwa yani ukaguma yabika kugira ngo uronke aho uzokika umusaya kuko gusaba indarusi byiza mwimbeho imibu urabona ni ngorane ahantu muhamaze igihe kingana kimbega tuhamaze amezi 4 ona ni imvura igwa yose ducako ngaha dutunye ngaha pole sana no kwihangana hama mfasha umhereze uyo kugira ngo duce tumukurangiza ikiganiro banze ndanabashimire cyane mwakoze mwese kuba mwanyemereye ko twokorana ikiganiro hari abantu ngenda kuraba bakanyinyegeza babona nje na kamera ngoya ntudukamere ntugire gute ngo ibintu bimeze nabi mugabo ndabashimiye mwebwe ko mwanyemereye mukaba mwemeye ko tuyaga hama nawe ibintu bikuru nka bitatu wumva umuntu yo gufasha byo tuma basi wumva ku buzima bwawe buriko buragenda neza nibiki nukuri ibintu nyamukuru no kwipfuza kugwira ndabe ko nanje no baho nukuri naje ndipfuza gatahe kuko ibintu byo kudandaza ndabishoboye ego ndipfuza gatahe kugira nanje ndabe ko nashobora kwiyingunganya kugira ndabe ko nashobora kuronka homba n'abana banje bakaronka aho ndabaraza nkaronka n'udukainza ndabaha baja kwishuri nk'ubu abana banje bamaze imisi bagomba babirukana ngo yakubera 5,500 babatse kwishuri nk'ubu urumva iyo bana ifise agatahe ndiko ndadandaza bise tondi ko ndadandaza babirukanye noca ndabahaye amafaranga urumva byose cari ije n'ikibazo nta ndundi kamambiri bafise bambara n'umwari kwabana nuko bagiye kwishuri bagenda miguru wazi bagiye no kwishuri uniforme narabaririye n'ibinyuzi niwo waraba wa muvyeyi nukuri ico nasaba Imana rero ico nasaba abofasha kubondotsa agatahe kugira ngo nanje nze ndarabaho ndabekana 2 usanga Imana yarabikoze nkaraba ko nogura n'akarobo ko kugira ngo ndabonoke ku musaya mbega uyu munsi bishitse umwe muri mwebwe akaronka uburyo bwo bw'ingene ashobora kuja kubaho ndavuga nk'ubu urashobora kuronka umuntu akavuga ati jewe
ndemeye kugufasha ugasanga urarosa huba urarosa ingene ufungura muri babiri ko mbona mukundana cyane mugendana musabana bizoca bigenda gute? oya tuzoca dufashanya nyene tuzofashanya nkuko nyene dusanzwe nyene dukundana nyene nkuko nyene tubana nkuko nyene wumva umwana umwe amaze guhezagirwa Imana amaze gukora igitangaza agahezagirwa akaronka azoca araha mugenzi we atabara ahezagirwa yego na cyane cyane murakoze cyane ndabashimire rero murakoze Imana ibamugisha amandana bihanganisha ibintu bizogenda neza buri munsi turakorana ibiganiro n'abantu bameze nkuko harabo tuganira nkabona koko ibintu bimeze nabi ndabona namwe ibintu ntibimeze neza mwihangana Imana izobikora hamwe no gusenga byose bizogenda neza nukuri turasenga Imana izobikora yego ndabashimiye makoze kunyakira amen namwe guhezagire cyane murakoze cyane shimire namwe muri ko muradukurikirana kuri Musiri Champion TV yari bashirano indundi nko bisanzwe tubana umunsi ku wundi ndabinginze muze murafasha bano bantu nakarubufashije abarimye ahantu igitegwa cibe kitazigera cuma nuko hasta la vista.